ndabiri imodoka yemwe. Mweshimiwa nyakubahwa. Mweshimiwa nafika. Navyiyumvisemwo ko ari wewe Mweshimiwa. Iri uwo mutaka neza Mweshimiwa. Mweshimiwa namenye ko ari wewe kabisa. Namahoro Mweshimiwa, ni jewe. Wewe nde? Jewe Rabu. Rabu wahe? Mbwira nifitiye ibikorwa. Oya Mweshimiwa ni jewe nyene. Uwo Rabu ninde? Ni jewe Rabu umwe yakoroka ku modokari yawe turi muri kampanye. Rabu? Warakizega nani? Nagusize mu bitaro kiriya gihe. Warambwiye kuzoza kundaba ariko ntiwaje Mweshimiwa. Oya nawe urabizi akazi dufise kenshi. Ego Mweshimiwa. Mweshimiwa ndanezerewe kuje kuturaba ngaha ku isoko. Urazi yuko twari kumwe nawe muri kampanye. Naba bose ngaha twari kumwe muri kampanye Mweshimiwa. Okay, rindira gatoya. Alo, Matiya, za ngurube wazihaye yafu? Oya, izo ngurube zanje zihifu ziyirye zihage. Okay, wegenda kuri uriya mufurunisere aguha iryafu umubwira uti ni ya Mweshimiwa. Baguhe nk'ikamyo nka 3 zifu. Ivyo ndabizi, ndazi yuko abantu bafise inzara mugabo wegenda baguha iryafu hanyuma umpera ingurube zivyibuhe. Genda ubunyene. Okay. Mweshimiwa nukurugize neza. Aha mwisoko bajya abagore bararira kandi urazi ko bagutoye. Utibarizwa niki? Abagabo barabahevye. Eka Mweshimiwa suko bimeze. Barizwa niki? Abana ntibaja kwishure. Oya Mweshimiwa watwemereye ko ni watogwa uzoca twubakira ngaha ntidusubire kunyagirwa. Ariko Mweshimiwa urabona ko tukinyagirirwa ngaha. Aha rero bantumye kubera bazi yuko jewe nawe nyene duhuza. Barazi ko jewe na wewe turuku Mweshimiwa. None ugo mugwane? Oya Mweshimiwa ahubwo bazi yuko jewe nawe duhuza. Nivyo kandi wewe waranyiyamamarije. Mweshimiwa ntuzi ko natemvye ku modokari yawe bakamponyora no kumponyora. Mweshimiwa uri kuriyamamaza wababwiye yuko wokwimbura ibitoke bakabizana ngaha ukabaronderera isoko. Raba none aho biri Mweshimiwa. Mweshimiwa raba barazana ibitoke ngaho bakabura ikibigura. Nari nabemereye yuko nzobitwara muri Ukraine. None ndabitware gute bariko baragwana? Aho nta yindi ngorane ufise. Aho nta magorori wewe ubuze mu mutwe. Oya aho bimeze neza mu mutwe wewe. Mweshimiwa singwaye. Okay, tuzobona nasha. Nzogaruka mu 2027. Ariko bimeze neza? Okay, we tuzobona nashangarutse. Okay Mweshimiwa. Okay uzontelefone. Mweshimiwa nanda gutelefona ntiwitaba. Oya nzokwitaba. Okay. Mweshimiwa. Ndabira Rabu mana yanje. Yari yiteze gusomera none ararumanze. Abusinzi byo sigaye yari yumvira. Ariko biboneka yuko asigaye muri zero. Ati Mweshimiwa vrema angiriye ibi. Narakorotse no ku modokari yiwe ndiko ndamwiyamamariza. Ati sha ndize ibi bizosubire bimbeko. Azogaruke kuduhenda ngo azotwubakira. Imvura ntizosubire kutunyagira. Ndabira ingene imvura idukubitira hano hantu. Yatwemereye kuzoturangira isoko tudandaza ko ibitoki vyacu. Raba biradupfana biri ngaho. Mweshimiwa arampaye ikigwa. Nizere yuko Mweshimiwa aduhaye ikigwa gihambaye twebwe abarundi twese. Murumva ingene ingurube za Mweshimiwa zirya neza gusumvya abanyagihugu. Abanyagihugu nabo bishwe n'inzara. Mweshimiwa ati ivyo ndabizi yuko bafise inzara mugabo nkeneye yuko ingurube zanje zivyibuha. Genda baguha imodokari 3 zifu. Ibi rero nibimenyetso bitabesha by'abantu binjira muri politike atari umuhamagaro wabo. Ariko ari uko bagiye kwironderera inyungu zabo gusa. Ntaja muri politike kugira ngo abe umukozi w'abanyagihugu, ahubwo aja muri politike kugira ngo akoresha abanyagihugu. Aba rero nimwe n'ababandi batuma abanyagihugu bagira bati abanyapolitike n'ababeshi. Umutegetsi wese yoba yarabemereye ibintu ariko ariyamamaza
ubutigu burageze, agiye kugaruka, mumutegere ngaho nyene. Abakoreye ivyo yabasezeraniye umwongera amajwi, ariko niyaba ivyo yabasezeraniye atabikoze, uyo mumurungike hakiri kare, impera yiwe azoba ariyo nyene. Mugire ubwenge, mutore abantu bafise imigambi koko izobateza imbere. Imana yo mwijuru nibahezagire mwese. Reka twibananize rwa rugendo rwacu, maze tugaruze umunezero Satani yatunyaze. Umuntu atarashika mw'ishuri ry'abarundi bose turamuhaye kaze. Mwibuke rya sango ry'itariki 20 z'ukwezi kwa gatanu ko ariho tuzokwerekana ingene igihugu c'u Burundi cova mu bibazo kirimo.